tugira amahoro 2020 umwaka wo gushigikirana. Mu izina rya Fondation Niyongabo no mu izina rya jewe nyene nagomba mu kanyamuneza ntangire ndabakire muri Fondation Niyongabo iri ngaha muri commune Mutimbuzi zone Maramvya intara ya Bujumbura. Kuva tucumva ko tuzoronka abashitsi nkamwe byaraduhimbaye cyane, dutera akanyamuneza gose. Rero umwanya twaturindirana igishiga cishi cyane. Rero nagomba kubera yuko nohava ntabivuga mu rutonde, nagomba nsabe muvandimwe tuvugana kuva kare aze amfashe kubakira kugira ngo bikunde ko twakira mu rutonde. Nitwa Edison ndayahoze sanzwe ndumenyesha makuru kuri Radio Culture. Mugabo kano kanya ndi ngaha ku izina ya Don Bright, ni umu artiste w'umurundi asanzwe aba hanze y'igihugu. Igihe yafata indege agira ati hano mu Burundi yarambwiye ati uko bigenda kose ntegerezwa kuja kuramukanya aho abana bari na cyane cyane baba bakeneye kuzohimbaza Pasika neza, nubwo mwari musanzwe muyihimbaza mugabo aragira uti nyine kuzonezerwana na Fondation Niyongabo. Nanya ikiwa himana dataza sumiju hamwe na Don Bright. So hamwe n'ivyo rero sinajeje nyene ngaha Don Bright afisa bamuherekeje amenyesha makuru batandukanye bari hano kugira ngo kino kibazo cyo kirakorerwa ngaha gikize guhirira hano nyene bumve yuko kameme hari ikintu cyakorewe uno munsi ngaha mu groupe Niyongabo cyane muri Fondation Niyongabo. Rero harabaje bakuri Salem, bakuri Black TV, BTV, Niosel TV ndetse na Didmet ko mutasanzwe umwanditsi ndabona hariya na DSP asanzwe ari umukozi w'amasanamu cyatse kuvuga amafi n'umudirector akora clip video y'indirimbo zitandukanye ndetse niwe mushitsi yagendanye na Don Writer. Rero muri rusangi ishaka mu bampera mashi menshi barakora mugabo twagize tuti ku ma TV online musanzwe mukorera ko twava hano hanyuma isi kabona ko ari ho kiza cyakorewe muri Fondation Niyongabo ni ikintu kiza cyane. Rero hamwe n'icyo nibaza ko ikintu nosaba Don Bright ngo mumura ndamuvuga mwibaza ko ari ibyo muri bari ishapu iriya irabura uriya ishapu yatumye gushikana ikazanoza yo kucyubahiro ciwe kigani mbere kugira ngo baramutse. Imana ishimwe. Ku kazina bandika Don Bright nk'uko bamaze kubivuga, ndi umwe mu bana nkamwe, nanjye ndakunda abana, nanjye ndi umwana, buri umuntu wese ni umwana ku mubyeyi we, sibyo? Jewe ngitangura kuza muri Amerika, muri Burundi bwa mbere hari muri 2011. Nari mfise indoto yo gushobora kubona abandi bana nkamwe, abandi bana nkamwe, you know. Ariko icyo gihe ntibyanshobokera kubera kenshi n'abafise ibindi bikorwa byinshi ndafise n'indanga ntegerezwa gukora. Umwanya bisaba yuko
ndabipangira ikindi gihe ndagaruka kandi 2019 naho nyene ntivyankundira nuko nshobora kubikora. Hageze 2020 narifuje kuza kandi ariko na covid ntibyashobokeye yuko nshobora kwashika. Tuvuye aho hageze koza ino mu Burundi nabanje guca muri Kenya, hari ibikorwa nariko ndakorerayo ndabwira Ediso ndabwira nti bifuza gufasha abantu, bifuza kwicara hamwe n'abandi bana gusangira hamwe dukenyi noba narose mwanya ndabwira nti bisaba ufashe kurondera abana dushobora gusangira mu gafungurwa ku gafana. Nubwo yitura ndibaza yitura umutambura imbere na bimwe ko dushobora kubikora, nico gituma rero gusa byantwaye umwanya wo kubera yashikiye muri confinement kugira ngo twikingize cya covid. Sivyo ntabwo nza kubanduza cyane abandi ntibanyanduze, mvuye hanze nije no banduza. Sivyo oya nimusinzire, okay? So umunsi navayo, uwo munsi navuze nti ndaje dupanga umwanya, dupanga umunsi ushobora kugenda kurabira ko abo bana twafashe urugendo turaza. Uno munsi nshaka kubabwira yuko aho muri canke aho turi twebwe twabanje kubaho muri, twabanje kuba abana nkamwe naje kandi nshaka kubaremesha yuko izo zibika zaramagi. Ejo bundi umwe muri mwebwe ashobora kuvamo akatubera Perezida Evariste, akaba Perezida w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa ejo bundi tukanatombora ukaba ambasade y'ibindi bihugu. Uburundi first, Uburundi ubwa mbere. Niyo byakugendera ukuze wibuke yuko aha wahaciye. Muze mwibuke umushimire n'uyu mwene data, hama mukorera igihugu. Shaka kongera kandi kubaremesha no nganda bahingufu mubananye kwiga mandane ntimubi binebwe mukora kandi nabo mwashimishije cyane nk'uhene muririmba ari umudogo ariko aravuza piano eba asha mu minsi bazomubatwara kabisa ko ya talent yiwe irarenze. Sivyo kandi n'abandi bataririmbye mwese, buri muntu wese afise talent yiwe, afise talent yiwe yisangije. Kutaririmba ntibisubira yuko afise talent cyangwa Imana itagukunda, noya nuko tala yawe ari yindi. Tarandi nagomba nsaba umuntu wafise ikaramu n'urupapuro arakantu ngomba nkorera toni mufashe. Anybody afise ikaramu n'urupapuro shoye kuvuga biti kugira ngo ushobora gutwara kandi bagashobora gukoresha hama bagafungura. Bavuze ati ni igihe cya Pasika, nubwo atari igihe cya Pasika abantu barasohoye, basaba yuko dufungura, basaba yuko tunywa amazi cyangwa akaji mu bihe bishobotse. So hejuru y'ibyo nifuza kugira agacane gatoya kuri mwese. Aho gacane nako ndaza kubaza genda kuri ibiharuro, abakunda ibiharuro tuzuko ndaza kubaza ibiharuro, baza ibiharuro bitanu. Igiharuro cya mbere gutora bace bamanyamikira izina, cya kabiri ugitora bamunyamikira izina, cya gatatu ugitora bamunyamikira ku bana
batanu. Abo bana batanu sibuze ngo ndabarenganije abandi, mwese ibiharuro murabikora, utagikoze ibiharuro nawe bamucara mu ishuri sibyo. So ndabahigana mwigamo hanga wawuzonera kumva ariko ntacyo ndabazi byoroshye sibyo. Dukora karikire na batanu muto fast sibyo. That's okay n'igisoro nijya bakora ibiharuro bimwe kugeza ku 9 kugenda kandi ugakika ukabitora byose sibyo. Okay, igiharuro cya mbere muraza kudufasha kuraba abaduzi ko kandi ko bashobora kuguriza rimwe nka buri gisho. Okay, igiharuro cya mbere gatatu kugwiza gatanu Sindahe. Gatatu kugwiza gatanu kugabura kabiri. Uwo muntu wari wese manager boss komera amashyi. Munezero Pamela. Okay. Ikibazo cya gatatu bavuze ngo izina ryanjye nitwa gute? Okay, mukomera amashyi yanyu. Okay. Nabi yabakijeniyo kurusha tena. Ongero banza twizeye Imana Benita. Benita ni Zobzori. Voilà. Donc White yabakije nishimwe Alela. Toto. Ama yongera baza Unezero Pamela. Yongera baza Ndayishimiye Jean Bosco. Yongera baza Nizeyimana Jean Marie. Yongera baza Ngendakumana Terence. Mwese mwapi? Mwakomera mashire?
munsi twaramutse tugenda ikigo ca Fondation Niyongabo aho turi kumwe n'usanzwe ari umuyobozi wacu niko bivuga ndetse yanagitanguje kano kanya ndabona abana musanzwe mureze muri kino kigo ca Fondation Niyongabo baranezerewe bameze neza kubw'umunezero nofata ko wagizwe mu ruharana cyane cyane n'umu artiste w'umurundi nawe sundi yitwa Don Brighter washobora kugaragaza umunezero canke ukagira akajambo ugira ati uyu munsi ni umunsi utandukanye n'indi minsi nari maze iminsi. Arakoze cyane twagize umunezero ntangere kuva twagize umunezero ntangere kuva tucumva ko hariho umuntu azuza kuturaba azuza kutamutsa azuza gusangira natwe umunsi mukuru wa Pasika hanyuma turindirana igishika no munsi rero kaba kanyamuneza ntangere hano muri Fondation Niyongabo kuronka umushitsi w'umurundi nk'uyu ava yaje muri vacances mu buruhuko avuye muri Etats-Unis hama agashima kuza kwifatanya n'abana bikenewe ko babana kicisha bugufi akaza kicana nabo bagasangira akanabatera intege mu buryo butandukanye hama kandi akanabaha n'impanuro ukuntu biga kundi ishure hama kandi ko bokwigenza neza rero byabaye zikimaze kinini cyane hano muri Fondation Niyongabo byabaye zikimaze kinini cyane rero turanezerewe cyane turahimbawe ko dushoboye kuronka umuntu dushaka gusangira ashaka kuza kutwipfuriza Pasika nziza rero bigarurira ivyizigiro abandi bana baba barabitakaje bashobora ko ariho abandi bantu babiyumvira ko kandi shaboneka ko ariho abantu b'umutima abantu b'ubuntu ivyo biraremesha n'umwana barataye ivyizigiro twakuze twumva abantu ari bavuga ati abaririmbyi n'abavoyu abaririmbyi byo bakora bihereraho nyine mugabo kino gihe biragaragara ko muri duke baba barosanke muri duke imana bayabahezagije bariyumvira n'urundi gwaruka biguha message yihena cyane cyane ku isura y'umuziki w'u Burundi ku isura y'umuziki w'u Burundi bitanga ubutumwa bw'uko abantu biyumvira ko abantu babaririmbye ari abantu babavayu ari abantu batagira indero batimvira cyane rero ko bakwiye kumenya yuko abaririmbyi cyane cyane mu b'abarundi yuko ari abantu b'abanyabuntu kandi bashaka guteza imbere igihugu kandi banabikora babicishije mu buryo bwinshi biciye mu muziki nuko baza kugira icyo bakoze kuko abana n'abana b'igihugu abana byo bazokorera igihugu hazava amashinga amateka babashikiranganje eka n'umukuru w'igihugu ashobora kuva muri aba nyene rero baba bariko bakora ibikorwa bishobora guteza imbere igihugu rero abo bose bibaza ko abantu b'abaririmbyi ari abantu b'abavayu oya habanamba n'abantu bateze imbere uretse ugwaruka rwinshi hafi abana amajana 2 ntivyoroshe kubagaburira ntivyoroshe kubahereza ico bifuza kandi bose bari ku ntebe y'ishuri n'akayi kamotera abandi batari Don Brighter we yabikoze mu yabikoze wenyene kandi siko bizoguma vyumvikana ko hari ibintu gikeneye muri kazoza bijya hose uza kubona image cyangwa uza kubona isura nkiyaza kubona bibereye mugabe byo ntiyagomba ko biherera hano nyene twifuza ko ejo bazobara abandi bantu we usanzwe ari umuyobozi wa Fondation Niyongabo niki kintu usabana cyane cyane abana bari bafise ubushobozi mugabo kenshi usanga babirenza ku ruha rw'amazi jewe nosaba cyane cyane abantu bose babishoboye ko bogerageza bakagira icyo bakoze bagakora ibikorwa nk'ibi by'ubuntu n'ibikorwa by'urukundo n'ibikorwa by'iterambere bire mu mutima mwiza mu bantu bire mu rukundo mu bantu n'umutima w'urukundo uburi kurerekana rero hamagara abantu bose ko bogerageza gukora ibikorwa by'urukundo nk'ibi cyane cyane byo kugarukira ku bantu biboneka ko bashobora kuba bafise icyo babuze kugira ngo bashobore kubandanya ibikorwa cyane cyane by'amashuri kugira ngo ejo baze bateze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Okay, nta kindi twakora atari gushimira. Murakoze cyane abashimira. Don Brighter umwe mu baririmbyi b'u Burundi na cyane cyane ubona ko ahagaze imbere ya logo abana bari batari biteze ko umwanya n'umwanya ashobora kuyihagarara imbere ni logo ya Fondation Niyongabo hano iri kuhakora ibihiga Don. Twaje gusangira n'abana b'imfuvyi bo kwi Fondation Niyongabo. Fondation Niyongabo. Kuki kwiyumvira guhitamo kino kigo?
ni kimwe ntawo kwira bose ni kimwe mu bigo bikeneye imfashanyo bigasaba yuko umuntu ashobora kugenda agafasha mu gihe ibyo ashoboye byose. Okay, wazanye ibitari bike amatwa dusumira muri kino kigo waje uzanye agaseke k'ibiro 200 vy'umuceri ndetse n'ibiri jana vy'ibiharagi n'ibinyobwa bitandukanye n'ibisuguti. Uburyo sibuke kenshi abana bari bakunda kuvuga yuko aba artiste atakafaranga mwinjiza mugabo urumva yuko ushobora kubaronsa umusesekara kana gafaranga wakuye mu fuko canke n'agafaranga wakuye mu bikorwa bitandukanye wakoze mu muziki. Hatanga umutima kuba tutaronka amafaranga mu muziki ntibice bisigura ko duca dufaturiye abatindi turabandanya gukora n'ibindi bintu ukuvuga yuko ni kamwe mu dufaranga twanje nanje nkorera buke nashoboye kwegeranya je nyene ku giti canje ndavuga nti shaka kugenda sangire n'abandi bana. Abana bari hano nkuko tubikesha ubusanzwe arongoye fondation niyo ngabo nuko busi atabavyeyi bafise ni imfuvye ugerageje kuraba morale ko wasanze bameze wasanze koko batambukira ubufuvye canke bararemye. Abana bararemeshejwe kuko abana bari kumwe n'abandi bana nubwo bari mu bibazo baraboneka uko ari abana bashobora kuvamwo Uburundi bwejo ari abana bafise kazoza keza kuko umurongozi waho arabitaho. So igikwiye nuko tumufata mu mugongo tukabafata nabo mu mugongo tugashobora kubandanya gufasha abo bariko bafasha abandi. Urumwe mu artiste bandi benshi bigaragara ko udashobora gukwira ibiko vyose nkuko bivuze akamo canke message wohereza abaririmbyi bagenzi hawe nakaye muntu mbere kugira ngo dukomeze gufashanya ko nakarenga ubugirigiri bugira babiri. Jeno babwira yuko Uburundi first ahantu hose hari umurundi yumve fiere yumve yuko kwitwa umurundi bifise akamaro kandi mu bintu abarundi twamye novuga ntiragi ry'abarundi cyangwa cy'abarundi ikiranga umurundi n'ubumwe urukundo n'iterambere. Nukuvuga yuko dufashanije mu bwo bumwe bwacu nubwo toba dufise ubukene bwacu mu bwo buto bwacu nyene turashobora gushika ku kintu. Urabona mwene data kuba yafashije cyangwa arongoye abana bangana 157 nimba ntihenze cyo gitigiri bambwiye sakazi koroshe kandi suko afise ahantu acura amafaranga ntabwo afise ikiwanda c'amafaranga ariko n'umutima watumye abikora. Kubw'ivyo n'abandi bose ndabatere akamo kugira ngo bashobore kubandanya nabo bagende barondera aho ntashitse bashobore kuhashika cankwe naha bagaruke baze bafite ko ufasha umuntu ntarambigwa. So nashaka mvuge nti yarakoze kuba yitanze kwibi bikorwa hama abandi nabo bamubone babandanye kumufasha babandanye kwegera bamu ibi ni ibintu vya nta nyungu abizigamwe azigamwe inyungu abenshi baja gusenga ne bakunda kuvuga ati impembo yibi tuzoyironka mwijuru kuvuga abizigamwe inyungu iyo mwijuru uko yafashije ibibondo bigakura bikazuvamwo ikindi kintu. Ibi bije mu ntumbe nyuma yaho uherutse gushyira habona indirimbo wise ubumwe indirimbo wise iterambere ivyo byose bigaruka guhamagarira abana bariya kunga ubumwe ndetse no gufashanya iki kivugiye kugikomeza neza cyane. Iki kiri muri bimwe mu migambi imwe noba nipfuza kurangurira hano mu gihugu cy'u Burundi. Hariho n'iyindi ngifise imbere abantu bazoyibona mu gihe izoza. Nta muntu numwe ntashira hamwe mfise ngo mfise imfashanyo ziva handi cyangwa no ibi byose ndabikora ku giti canje jewe jenyene kubera nkunda gufasha. Niyo haboneka kandi kantu nkashobora kubikorako nkababaza nimba ashobora kugenda kubaraba kandi baze batwakire n'umutima wose kuko
intumbero yanje niyo gufasha umwana w'igihugu cy'u Burundi. Don Brighter tugushimire cyane na cyane cyatongera tunagukeza kugwa nk'iki wakoze ni gikorwa nofataho kidasanzwe kibere n'akarorero n'abandi. Hari ibigo byinshi by'imfuvyi hano ubutaka bw'u Burundi. Uyu munsi ni fondation niyo ngabo ashobora kuba n'ikindi kigo niba undi mu artiste ashobora kugira ati harako nacaguje muri bicanke biriya ubabera akarorero niko no bivuga kandi mu gihe mugiye hamwe byose bizokunda. Don Brighter ndagushimire cyane. Ndabashimiye namwe, ndashimiye abajournaliste bose bari ngaha n'abariko barafata amasanamu nawe Ediso na nyene irishira hamwe yashoboye kutwakira n'ibibondo byashoboye kudufasha bikaturirimbira bikitanga ku buryo bishoboye bwose nabo ndabashimire hama dushimire n'Imana yadushoboje kuba ibi byashobotse kugira ngo no hanyuma niyo yatuyobora tuze dushike ngaha amahoro dukore ibyatuzanye. Amen. Urakoze cyane.